ni nkaco kimwe none no mu rugori rero ajya amazina y'irozari ajya amazina ya Bikira Mariya murayavuga mu rugori nk'ubu turiko turagira intuzeye urabona mu rugo kwa gatanu tangwa ku itariki imwe y'ukwa gatanu kwitegurira gusubira mu ndagano mu ndagano niyo zo kwiyegura ngo mwaramutse Mariya mawe mwaramutse twambaye twaje Mariya aradukunda Mariya we ushima dukunda Mariya we yaduhaye rozare mwaramutse cyane twambaye twaje mwaramutse Mariya mawe mwaramutse twambaye twaje umudugu na bakunzi ba Axia Vibe TV iteka ryanje iteka ryawe iteka ryacu kwemera kuvyara ubuzima Axia Vibe TV muraho murakomeye ego turagarutse kuri Axia Vibe TV muri uku kwezi kwahariwe umuvyeyi Bikira Mariya usubira kuyaga ibijanye n'uwo muvyeyi no musi rero duhiriwe duhishije biryoshe kuko tuza kumuyagirwa n'uwundi muvyeyi nkawe aha rero imbere yanje ndafise umutumire nkuko mumubona yashajije hari agatenge sinzi ko aza guhavagira gutya kugira ngo turabe neza ivyanditseko ibiriko mugabo jedi hafi yiwe ndabona ko handitseko yubire y'imyaka 25 hariko n'isanamu ya Bikira Mariya nk'iri imbere yawe nyo imwe ni isanamu nyene Bikira Mariya Genderingo none wowe tuganiraga muvyeyi akazina ninde ego Ntakaburimbo Elizabeth uravuga cyane kugira ngo abakunzi bacu bari hirya no hino baze kuvyumva avuka muri paruwasi yihe urumva ego mvuka muri paruwasi ya Nyabirawe ego niho naronkeye ubusangi rwa mbere muri paruwasi ya Nyabirawe niho nakomerejwe ego muri paruwasi ya Nyabirawe niho nahezagiriwe rero n'ubugeni nibugaye byose byabaye muri paruwasi ya Nyabirawe basha wewe ntiwatembereye nkatwe twagiye turaja hirya no hino nanje turiko turaganira ni Josiane Imana ariyo umukutsa kivi wa Axia Vibe TV nkuko mumenyereye ni jewe ndi nyuma ya kamera turiko turayaga no mu muvyeyi uno musi rero umuvyeyi turashaka atuyagire ikijanye n'imihari umuhari wa Bikira Mariya asanzwe arimo bega usanzwe uri mu muhari wohe yewe umuhari ndimwo yego ndi nyegu ya Bikira Mariya inyegu ya Bikira Mariya mbega inyegu zijamwo abantu bangana gute abana bato abakuze ibiyabaga urumva yego inyegu za Bikira Mariya zijamwo abantu bakuze yego n'abigeme yego abana bato bato nabo duca babategura bakaba bagenzi ba Monfort bariko wa Monfort mugabo ibisabisho bavuga ico kimwe n'icinyegu baba bakiri abagenzi ba Monfort uko bagenda barakura rero bakacaba baginyegu za Bikira Mariya ubwo Imana itora agacaja mu nyegu za Bikira Mariya namwe rero mu nyegu umweranda wanyu muvunyi wanyu ni Monfort Rudoviko Mariya w'i Monfort none nawe ukiri muto wari umugenzi wa Monfort oya jewe nkiri muto yego mejeje urusangi yego baraduteguye tuja mu ntuzeyo mu Ntamuheba yego mu Batabazi bitwa Batabazi uwo nawe yari uwundi muhari wari umuhari nyene utegura religio n'inyegu Batabazi urumva ntitwari bwaje mu
mu nyegu ngo twishikane cyangwa muri regiyo ngo twishikane tuba mu batabazi rero ego uhejeje urusange rwa mbere bazamariya abatabazi jewe rero hari ibintu vyama binsiga muvyeyi mbega inyegu n'abaregiyo batandukaniye urumva sa inyego n'abaregiyo icyo bitandukaniyeko ego urumva igihe ukiri muri regiyo uko bitegetswe byitwa ko uba utanze urubavu rumwe ego ukuboko kumwe niko buhaye Bikira Mariya igihe rero ugiye mu nyegu naho uba wiyeguye wese ego ata kintu wisigarije ego byose ni bya Mariya atana kimwe numva ni intambuko ni intambuko amaetape ni intambuko ugenda uragira uva kuri imwe uja ku yindi uba wiyeguye kandi naho utaba uri muri regiyo uraja mu nyegu ukiyegura birashoboka nk'ubu ugenda bishatse nogenda kwiyegura ukiyegura Bikira Mariya none muheze urusange rwa mbere nta yindi mihari yari ihari muri paruwase Nyabiraba yariho myinshi hariho Kiro Uga ego n'abasaveri bariho oya muri ico gihe abasaveri ntibari bwashike yari bari abakiro n'abawuga yego n'ingendanye ntizari bwaje oya n'ingendanye ntizari bwahabe nari ncyaruka yego ibyo byose byagiye biraza mu basha oya ndumva ko byari bihambaye kandi bihimbaye none munyuma rero wewe uca wihitiramo kugenda mu batabazi ni giki cyatumye uhitamo kuja mu batabazi urumva uwo mutima wo gusenga wawe wankuriyemo ego kuva nkiri muto mpejeje kuronka urusange ko naciye nja mu ntuze mu batabazi rero naciye nguma niyumvira aho nciriye ubwenge yaho nkuriye nca mu ntuze mu nyungu za Bikira Mariya mu batabazi wabakundiye iki none abatabazi abatabazi abakunze kuko nabo nyene ni integuro ya mbere itegura nyene kuba umureregiyo kandi kuba umuntu uzi gusenga nyene gukurikirana nyene yego ibintu vye binyekezwa vy'umuvyeyi Bikira Mariya none nimba uvyibukaga nyoku wamenye kuvuga mwaramutse Mariya yose ufise imyaka ingahe jewe nashoboye kumenya mwaramutse Mariya uravuga uturaba kugira ngo abanywanyi bacu bakumve neza kuva jewe nagize urusange ku myaka menga 9 yego nari nzi mwaramutse Mariya barabigisha kw'ishure canke wabimenyeye muhira no kw'ishuri barabitwiza ndamenya rero muhira ikintu aho nari nyobewe aho nyene nari nkigira ubusanzwe byari ivyibukiro yego nivyo ntaye nzi gutondeka neza navuga gusa ishapure mwaramutse ndetse kuri dawe twese nkavuga muga nta kibukiro navuga yego nyuma rero byose nca ndabiheraheza ivyibukiro ndabiheza yego ko ari 15 ubu barongeye ko nakirya c'umuco nico nyene nagira ndakubaze irya c'umuco naco nyene ubu waramaze kugishira ku mutwe cyose yego noneho uri inyego urumva wariyeguye mwe n'umuvyeyi muri kumwe murafatanya urumva rero mu nyego naho bafise urugori rwa Bikira Mariya turagira urugori rwa Bikira Mariya ubwo nago barugira gute ishapure uvuga nyene kuri rya mirongo y'ishapure kuri ntete z'ishapure mugabo hari bitandukanije uravuga uti mwaramutse Mariya ugacuvuga uti
tuvuga amatazirano ya Bikira Mariya. Igihimba ca mbere ni ukuninahaza ubutore bw'agakura bwa Bikira Mariya. Igihimba ca kabiri ni ukuninahaza ubukuru bwa Bikira Mariya. Igihimba ca gatatu ni ukuninahaza ubuntu bwa Bikira Mariya. Ukabivuga nyene muri rya shapure, ukavuga mwaramutse Mariya nk'igihimba ca mbere, ukavuga uti igihimba ca mbere nico kunina, nico ivyo bihimba bikora nka kurya kuvyibukiro. Kw'ivyibukiro ivyo bihimba uca igihimba ca mbere ukireka ndakubwire nk'igihimba ca mbere kuninahaza ubutore bwa Bikira Mariya. Ugaca uvuga uti mwaramutse Mariya wuzuye inema, umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiwe. Mariya mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe bonone, ubone umunsi tuzopfa. Amen. Ugaca uvuga uti urahiriwe Mariya, wewe wibungenze umuremyi w'ijuru n'isi, ukibaruka uwakuremye, muga ukaguma uri umubikira, maze ukaguma uri umubikira. Nezerwa Bikira Mariya, reka nezerwa ubudahengeshana. Ugaca uvuga rero mwaramutse Mariya nyene gatanu. Ukurikirana ubandanya izo mvugo. None uvuze ngo amatazirano ya Bikira Mariya bitandukaniye he n'amazina ya Bikira Mariya? Amatazirano nayo muvuga mu rugori, amazina nayo namwe dusanzwe tuvuga inyuma y'irozari. Inyuma y'irozari amatazirano ni nkaco kimwe. None no mu rugori rero ajya amazina y'irozari ajya amazina ya Bikira Mariya murayavuga mu rugori? Nk'ubu turiko turagira intuzeye, urabona mu mwaka kwa gatanu tangwa ku itariki imwe y'ukwa gatanu kwitegurira gusubira mu ndagano. Mu ndagano nyene zo kwiyegura, kugira nyene basubira mu ndagano n'abandi bakagenda gutanga intuzeye, gutanga ibyo bakoze. None kurya kw'ingendanye, none musubiramwo indagano kangahe? Ku mwaka ku kwezi kwa gatanu kurenze kuje muragira umunsi wo gusubiramwo indagano? Tugira ukwezi kose twitegura tuvuga urugori rwa Bikira Mariya n'aya matazirano yiwe. Tugaheza rero ku munsi kw'itariki imwe yo kwa gatandatu niwo munsi wo kwishikana. Tugasubira mu ndagano nyene, tukadomeka amatara twese, tukayatondeka kuri ya rutare, kubera nyene umwe wese itara imbere yiwe. Mugaca musubiramo rero mugahereza namwe ibisabisho vyanyu. Tugahereza ibisabisho vyacu. Ya matara tugaca urumva wishikanye rwose, wishikanye wiyeguye, uja kuri ya rutare ugasinyira imbere ya patiri hajya kuri ya rutare. Nyene patiri asigura kuri ya rutare, patiri ahagarara aha nawe ugahagarara nk'aha, ukasinya ku rupapuro imbere y'izina ryawe. baraguha agakaratasi k'isinye usinyako ko wiyeguye. Vya bintu birakaze. Butakiviri gavuga uti muvyeyi wanje iwawe bwego, ivyo mfise vyose ivyawe. None ga muvyeyi, ko bishika umuntu bikamugora, biga imwe wiyeguye hama bikakugora, naho bica bigenda gute? Urumva wiyeguye uba wiyeguye rwose, nta kindi kikugora usubira inyuma kuraba, nta kugwara ngo wirutse ku mupfumu, nta kugwaza ngo wirutse ku mupfumu kuri bakamenye, oyaye umbera nyene ku Mana. Imana yashatse kumuhamagara uwawe iramuhamagara, kuko n'abaja ku mupfumu ni ukwicafuza gusa,
ni ukwicafuza ubusuzuguye ububasha bwa ya mana. bwa ya mana nayo ahandi ho naho uja ku mupfumu arapfa. Yego none rero wamaze kuba inyegu y'ukuri yego uba wiyeguye nta kindi usubira inyuma kuraba. none inyegu ngo ndibutse inyegu ga muvyeyi nabo barakorana nk'umuntu yagwaye bakamusengera. inyego yeme barasenga nyene barakorana bakamusengera. Yego bakambaza uwo muvyeyi hama ibitangaro bigakoreka. ico kinyegezwa nta mahinda. None hariho nk'intahe wodushingira y'igihe kimwe umuvyeyi yiyerekanye by'ukuri mukavuga ati twebwe inyegu zo ngaha inyabiraba twabonye umuvyeyi, naho nzi ko mwaciye muri vyinshi. akantu kamwe uba wibuka kabaye mukaca mukorana mukambaza umuvyeyi hama nawe akabarasa nako akabatabara. yego hariho umuntu nyene yatewe n'amadayimoni. Yego ibyo bintu bikaza bakazabona biriko birabatera ibirato vyaheze bibasanga muhira bari mu nzu hose bibasangayo ibinonko batetse inkono bazabona ibinonko biriko birajugunyika biragira gute. duca rero turategura aradutabaza duca tugira nyene amasengesho y'ineveni y'iminsi 9 turasenga mama twasigaye tuza guheraheza vya bintu vyaciye bihera. none iyo neveni mwavuga mwiki? mwagira urugorogori rwa Bikira Mariya, mwagira irozari, mwavugamwo ibisabisho ibihe? twagira irozari muga tugahereza ku ntuze ku bisabisho vya Bikira Mariya ku vy'urugori. Imana ishimwe cane kandi Imana ininahazwe cane ko yiyerekanye muri uwo muvyeyi. kumbure vyaratumye n'abandi baca bamwemera gusumba. hariho n'umwana yigeze gufatwa n'ibintu vy'ibisazi. abo bamuvyeyi banze baca baramujana iwabo ngo nibamujane kumusengera bamusengere. natwe turanka ni nabo bere twari mu muharume. Yego baca baramuzana kugira ngo bakizwa ngo nibo bomukiza. baramusengeye nyamwana yarakize. yego arakira nyine arasubira mw'ishure. yego nuko niyo ntahe noshima. nukuri iyo ntahe irakomeye cyane. hama nk'uko nari nabivuze ngitangura jewe nabonye washizemwo agatenge kanditseko ngo yubire. none iyo yubire nayo iyo uravye iyo sanamu iriko navyo wodusigurira ivyo ari vyo? isanamu n'igitenge ca Bikira Mariya agendera ingo. urapfa yarateruye umwana wiwe nyene. Yego none nawe n'umuhari umuvyeyi bwiwe. uwo muvyeyi agendera ingo. nawe nyene uteye nk'umuhari. nka twebwe iwacu ko babiteguye dusenga hajya 11:00 y'igitondo. niho dusenga nyene uwo muvyeyi ariko aho yagendeye aza aratembera nyene mu muhana. ababanyi bakaca baza iyo 11:00 y'igitondo mukaca mutera igisabisho. dutera igisabisho. none ahamara umwanya ungana gute? ahamara iminsi 3. ahamara iminsi 2. umunsi ugira 3 guca agenda. muhejeje gusenga namwe umwe aca mushira uwundi naho bari hari agaca agenda amwijaniye bakamuherekeza abandi nyene bakagenda murasenga aririmba akamushikana no muhira azagira mu nzu iwawe akamara iminsi nyene umutura utugorane ufise.
oya ndabona navyo nyene birafasha kandi biragira none ko nzi amasanamu tuyamanika umwe wese akamanika uko ashaka. Iyo sanamu ya Bikira Mariya agendera ingo uyironse uca uyishira amajahe, uyishira mu cyumba, uyishira aho abantu bashikira, uyishira amajahe, uyishiraho abantu bashikira, urategura nyene nko muri saro ahantu yoshikira, ukamushikiza hano nyene n'umutamana wiwe abiri kumwe, barabahana n'agatambara uca umusasira, amashurwe nayo ukavunagura hari ukamwakiriza. Yego. Hama mugira musenge mukaca mumwakiriza n'akabuji. N'ibuji turaryatsa. Yego. Baca rero tubanza nyene tukavuga ururirimbo rwo kumwakira, rwo kumuvyagiza hano mu nzu, hano mukoraniye. Bavuga gute? Bavuga ngo iki? Ururirimbo si rwa Bikira Mariya, ubwo aribwo bwose. None nka rwa rundi dukoma amashi ngo vyagira Imana yaragukunze Mariya vyagira, vyagira muvyeyi vyagira, Mariya vyagira, muvyeyi vyagira, Mariya vyagira, Mariya vyagira, urashinga icicaro, Mariya vyagira, Shetani nayo, Mariya vyagira, ukeyomoke, Mariya vyagira, abo yatwaye baramaze, Mariya vyagira, vyagira mvyeyi, Mariya vyagira, vyagira cyane, Mariya vyagira, Mariya araje, Mariya vyagira, ndamubonye, Mariya vyagira, nguriya, Mariya vyagira, Mariya vyagira, Mariya vyagira, Mariya vyagira, Mariya vyagira, Mariya vyagira. Ngaca rero dusoma intuzeye ijambo ry'Imana, tugapfa rero tukaryitsa, tugaca rero dusubira tugasabiranira, tugaca rero duheza ibisabisho biheza, tugaca dutaha, gaca mwitahira umwe wese kumva ko haba ari mu gatondo, umwe wese agaca yigira mu bikorwa yategetswe kuja gukora. Ego yatuva ko ari igikorwa gishimishije cyo gushikana umuvyeyi kure, bakaraba umuntu ugize ingorane barakuraba, urwaye bakagufasha, bakagukorera, mu bitaro bakamuha nk'amahera nyene bamusanga mu bitaro. Urabona ko umuntu akenera byinshi yagwaye. Urumva ntikibuza rero ko umuntu ari mu yindi mihari ashobora kwinjira muri abo bakira Bikira Mariya agendera ingo. Ntikimubuza. None nk'ubu ko uhora uza kuramukanya ntugume muri paruwasi Nyabiraba gusa, aho uri hose urashobora gusaba ati muranzanira umuvyeyi uwo Bikira Mariya agendera ingo angendere. Naho nari mu Kamenge, baramunzanira. Urumva aho uri hose urisanga muri uwo muhari. Habwo hariyo n'ikindi nibutse, mbe mu nyegu za Bikira Mariya bihebeye Imana barajayo? Hari abapatiri b'inyegu, hakaba n'ababikira b'inyegu, barajamo. None hari aho vyoba bitandukaniye n'urya bavuga ngo muvuma Mariyare, umuhari w'abamariyare? Canke barya baje mu nyuma? Oya, abo kuninahaza n'abakarisimatike. Hariho n'abandi b'abamariyare usanga kenshi bavuga irozari nyinshi. Bavuga irozari nyinshi. Bitandukaniye kuri zirya rozari nyene nyinshi. N'ahandi ni nka cokimwe. Ahubwo nyene uvuze n'abakarisimatike, kumpara numva uninahaza. Mbega ivy'abakarisimatike navyo vyaje mungana gute, vyashitse i Nyabiraba gute?
byashize inyamibwa byashitse inyabiraba byo biteze nibyo mbere bisa nk'ibyashitse mu nyuma nsa naho nyene nsangira uravuga uturaba naho nyene nca ndaja mu banini Hazimana ego ndatombora rero nkajya muri sokarite hajya mu mapolisi igisabisho co kunina Hazimana kiba ku mugoroba ku wa gatatu yego uca ubandanirizaho nyene yego ndeka mbona uko ntari muhira ko twege twagiriye mw'uwo muhari bigakunda tukabatizwa muri mutima mweranda paruwase ya Biraba nayo abakarismatike baho bararonka akaryo ko gusubira kugira kwakira mutima mweranda bakagira icyo bita efisi bahora babagirira inyigisho kugira ngo by'ukuri binjiye muri mutima mweranda yego baratugira inyigisho bakanagurwa yego ni kunagurwa n'iryo urakoze niryo ryari ryanyobeye muri mutima mweranda yego inyigisho bashaka gukamara ukwezi none mbega Nyabiraba kandi iri muri Gitega ahantu paruwasi ikomeye cyane mu bya karisimatiki Gitega ni hehe murafise foyer de charité oya Nyabiraba oya mvuga muri Gitega turafise foyer de charité iriho yo mu Giheta naho wari umaze kujayo niho nagenda rero yego no ndasibuka inyigisho Patiri Kana Amanda yego nyakwigendera yego yanyigishirijeho ikiranyubaka yego nukuri ducire ku mayange reka natwe wosanga karatwubatse nari nintutse ubwakare nari ngwaye mu mihogo hanyuma rero iyo mihogo nari naripfuje yaranse amanjine kandi uvuga ngo kwibagisha ni bino n'ibujumbu yego nande nkabona uburyo burananiye niho nagenda rero turi mu ntuze isaha nyeranda igeze kuko umugwi wose bose baritorera isaha bagira yego ajya mu vyuka nyene mw'ijoro ye mugabo nagize nti Imana irambabarira nzi ko nayirakiye urumva rero byari ibintu byari byarambabaje cane byamfashe nyine yari umwana afise imyaka 8 none nagenda nkavanka kw'isaha nyeranda nkabwira Yezu ngo Yezu kuko ububabare mfise ndagusabye nk'imyaka 2 yego nkomeye yorota umpamagara ubwaye ibihogo naruhutse urumva n'urusangi rwa mbere warugize urwaye iyo mihogo yego rwose nkiri umwana mutoya n'Igiheta mwajayo mungana gutyo nari oyaho nari nkuze mugabo utaraje mu Giheta ico gihe warabibwiye Yezu nabibwiye Yezu ndi mu Giheta yego ndi mu Giheta urumva iyo mihogo warayigwaye kuva mu bwana urarinda uraja kubaka uraronka ibibondo abana ntabaheka kubera iyo mihogo yewe kayemawe urumva amazi yanyu agaca mu mazuru yego hanyuma rero niho rero tugiye kw'isaha nyeranda naca mbwira Yezu ngo mpe imyaka 2 je ntumva ububabare yego utumpamagara nta kuntu hanyuma nca ndataha ndaja ngaho mbona ya mihogo itanguye gukira nza mbona umwaka uraheze yego
reka rero nitegure. kubera mu nyigisho bari bababwiye ati curaganiye Yezu nico nyene. Yego. Reka nitegure kuko nabisabye ko nomara imyaka n'ibiri Ntababara. nkaca ngomba nka wera. Mbona imyaka ibiri iraheze nitegura. Ubu naca nshima nti bwaba ndi mukama niko babivuze, umuntu agusaba muri bike Yego ukamuha ukamugereza muri vyinshi. vyinshi. Yego. None imyaka ihaciye si mike. Ni ukuri kose. None rero nongera genda mfise ivyiyumviro kubera nama n'amadeni, Yego. kubera abanyeshuri Yego. nama n'amadeni. Urumva ideni rikishurwa n'irindi. Yego. Mbonye ugombye kunkarira. Yego ugaca uja kwaka uwundi ugaca uburarira. Nkaca mba ndamurira. Yego. Nari isaha ntaba mfise ideni. Nkagenda ntekewe bavuga ati umuntu afise ideni narokwinjira mw'ijuru. Yeboga ye. Nkasenga nayo umutima uhagaze niho twaja mu Giheta. Yaciye amandokana niwe yaje kutugirisha amapfungu. Yore ati rero umwe wese ashire habona ibintu vyamubuza gusenga neza. Yego. Nawe yatanga rero umwiherero nyine abantu baza kuja barabonana na patiri. Yego. Naca ndamubwira nti jewe patiri mfise ingorane. Ni mu jambo ry'Imana riravuga yuko uzopfa afise n'isenga atakishuye umuntu kwegera ubwami bw'ijuru. None je nama mu madeni imisi yose. Nirumva nca niruka kukurana uyundi kugira ngo uwundi ntansengeze kugira ngo ndamwishure. Ico ndayakuramo kitaraboneka. Patiri Amando rero yaciye andemesha. Yego. Basha ngo ukiriko urarondera. Yego. Naho uropfa nta kirogukurikirana. Uko uriko urarondera ugomba kumwishyura urafinira ngo sindomwishyura. Yego. Iryo jambo rero rica rirakurema. Ubu niryo nibuke ako patiri. Uca wumva urasubiriye kurema ati bwa bundi nta kosa ndimwo. Erega nyene hari ivyaha twishiramo twibaza ngo turi mu vyaha kandi bitari bifashe. Bitari bifashe. None rero ico rero ico wibukira mu Giheta. Mu Giheta bashe. Imana imuha uburuhukiro bwiza. Yari afise inyigisho zikora ku mutima. Yari afise inyigisho zihambaye cane gose. Inyigisho ziwe umuntu yozivuga ntiyoziheza. Ego umugabo yarafasha abantu gose mu kwizera no gutera imbere. Yego. Mbere mu Giheta yangirishije amafungo kabiri. Kandi nawe yarija nyene patiri kana jambo. Mugenzi we. Mugenzi urya. Andi mafungo niwe yangirishije. Yego. Yego. Oya ndumva nukuraba nino ukabandanya nubwo atakihari abo yasize abahasigaye baramusigaranira kandi bikagenda neza. Ahubwo nyene twavuze vya diocese Gitega. Diocese nkuru ya Gitega. Burya hajya ahantu mufise ibintu vyinshi imugera naho. Aha kuri iyi televiziyo yacu twarigeze kugira ikiganiro ku munsi mukuru wirizwa mw'ijuru ry'umuvyeyi Bikira Mariya. Rya munsi mukuru w'itariki 15 z'umunani k'umwaka utashe. Hama rero nciye ndavyibukira aho mbega imugera naho woba umaze kujayo. Mugera nyene naragiye. Wagenda kenshi naho canke ryaba rimwe rimwe? Oya ryaba ryo nyene rimwe kuri 15 nyene. Kuri Asomasiyo. Yego. Niho twagenda tugakura tukabinyabira abadusenga. Yego. Ntiwamenye umugeni ushitseyo. Tukararayo. Mwese mwahurira ku paruwasi hama mugaca mufata urugendo. Ngo ntimwashika mwavyimbye amaguru. Umupatiri tukajana. Tukajana umupatiri. Yego. Atari umupatiri tukagenda turavugisha kure. Waramenye umugeni uhagenda. Yego.
mukama wanje hama mukagenda rumva mwagenda 14 mukararayo mu giteramo hama 15 tuja mu misa mukaca mutaha na mwagenda mutwaye n'ivyo mufungura n'amazi n'iki byose mwagenda mubitwaye oya amazi twayanumayo n'ibindi twaravyitwarira by'iryo joro n'ivyabukeye ega kwaba ari urugendo rudasanzwe rwari urugendo rero twaracinya mugaho hari hagufi kuri 12 kuri 12 kuri Santiweri Gitega naho nyene twaragendayo tukararayo 12 z'ukwezi kwa kangahe z'ukwezi kose naziri rwose umwanya watugenda tukaduha inyigisho tugasenga tukavuga ishapure amarozare yego numva ari sawa oya biraryoshe kweli maze gukurira mu ivyo bintu wewe urumva kuva uri umwana gushika uno munsi wakuriye mu iyo mihari nivyo bintu vyawe wakuriyemo oya ibyo biraremesha bikaremesha n'abandi ku ruhande rwawe maze umuntu bakama babona atamwikoma afise bakabura iyo babikura naho jwinuka afise abo yihaye yiyeguriye azi yuko bamwikorerera ibimugoye vyose nyoko nukuri urakoze cane urakoze kuri ico kiyago tuyagiye aha birafasha abari kure bari hirya no hino sinzi ko hari abo wokwibuka baba mu mahanga ya kure bava muri iyo paruwasi Nyabiraba nabo nyine baramutse kugira ngo tuzobashikirize ubutumwa abo baba wibuka ubatashe bava mu ayo maparuwasi yanyu abukumbuye ego wa mbere na mbere nkumbuye umuco w'Imana nepo yego yamuneza kuramukije yego na Jamari ugera Inyange nawe warakuramukije yego nimwibagire igisabisho imihari mube mukiyibuka mwarimu yego nabo nyene wari warabigishije gusenga mu bavukanyi bawe nta bagukurikira ntabo mwajana gusenga woramutsa wotasha mu bavukanyi yego ari muri Norovete yego nabiwe bose yego namutorekege Novemba yego mukomere gusenga yego nabo nyene ndaza ako kariro ko katazimye ntikazimye yego kuko abana nama ndabaha impanuro nk'abana nama ndabaha impanuro murabona ko mukuze ibintu muvyumva ku gahinga uzokwame gutya nyene yego azobwira uzogira ngo nirutse ku mupfumu nirutse ubwira gute basha je kuva ntibona nja mu ndinganizo yo gusenga yego sindicaye imbere y'umupfumu yego ndoye kuraguza ngo ndoye kubwira gute kumwaka imiti ngo niwe ngo ngire gute oya urukiza rw'iwanje ruri kwa muganga yego utabonetse kwa muganga bari upfunye n'Imana yategura yego niko genda vyakira uwo muvyeyi ukamwiyambaza nkamwiyambaza nawe agakora ico ategerezwa nk'umuvyeyi yego je nta mwana yogira ati yaranjanye ku mupfumu canke yagiye kunyakira umuti oya umwe wo ku mupfumu oya yego gushika abo bana bageze ngaho ata muntu bakubwira ati ndazi umuti w'umupfumu yego oya ni vyiza cane wabahaye iragi ryiza
natwebwe abakwegereye nibaza ko vyoba vyiza tukwigiye ko vyinshi. Ndanezerewe cyane kuko iyi mboneshakure yacu ishika kure cyane hashoboka, kandi ni inyigisho zama ziriko gushika n'imyaka 50 100, izi nyigisho utanze zizoba zikiriko, ni ukuvuga ngo zizoguma zihererekanwa ku nzaruka zose zizokurikirana, kandi zizobafasha cyane kumbure abantu bumve ko umuntu aja mu muharakira umwana agasazirayo, kuko hari abantu bibaza ngo nibiba umuntu akiri mw'ishuri canke bikaba umukobwa akiri kararondera uwo bubakana, canke nk'ubu we watubwiye ko nubwo wari ufise abana wabandanije utahagaritse ngo uvuge ngo ndabihevye rero ngo jewe ngo sinzosubira kuja hehe. Umva ko wagumye uronka abakarismatike, ukaguma uronka Bikira Mariya gendera ingo, ni ukubera ivyo bintu wabigumyemwo utigeze uta hasi. None rero Imana ikuduhezagirire cyane, Imana ikugirire neza, ikuzigame, n'undi munsi uzogaruke ngaha anye udutegurire izindi nyigisho, kuko mwebwe bavuga yuko muri bitabo dusoma tugasomamwo kumbure akahise. Reka uwundi munsi tuzotegure, hariyo ikintu mpora numva, sico mpora numva na je naravyiboneye muri Eklezia, turategura nk'iminsi y'umusaraba, umusaraba ukazunguruka mu gihugu cose kandi hagakoreka ibitangaza. Navyo uwundi munsi kizoba ikindi kiganiro, ubituyagireko, ego usubire uduhe n'izindi mpanuro kumbure mu bintu bitandukanye, ubwo bubesha uko kuntu abapfumu bahenda abantu n'ibiki, kandi bakabayovya bakabajana mu bintu vy'ibintazi, ugasanga urwanko hagati y'ababana, ugasanga urwanko n'inanzi kubera abapfumu babateranye. Nuko rero hezagira abazokuraba bose rero. Gushika jewe bene wacu ariho bari nta n'umwe novuga ngo turatukana. Oya. Eka nukuri kubera nta kiduteranya kiriho. Bonye nabo nyene ntibaza abapfumu. Birere ngaho. Urazi ko Imana niyo itanga byose, niyo ikiza byose, niyo kuraho n'izo ngorane zose umuntu aba ariko arahura nazo. Yego hezagira rero abazokuraba, ubaragize uwo muvyeyi Bikira Mariya. Mwaramutse Mariya, mwaramutse, twambaye twaje, Mariya aradukunda, Mariya we ushima dukunda, Mariya we yaduhaye rutare, mwaramutse cyane, twambaye twaje. Mwaramutse Mariya mawe, mwaramutse, twambaye twaje, umudugu naduze, Mariya we mugende mubwira, Mariya we 15, Mariya we uransabira ku Mana sinze maramare, twambaye twaje. Mwaramutse Mariya mawe, mwaramutse, twambaye twaje. Urakoze cyane. Twari kumwe nande? Nyego ya Bikira Mariya yitwa nde? Ego na Josiane Imana ari inyuma ya kamera. Twe twareko turabayagira, twibaza yuko ku kwezi kwa Bikira Mariya tugiye kuguheraheza neza kuri Axia Vive TV, twumvise intahe nyinshi, twumvise ibikorwa byinshi. Axia Vive TV, mugira amahoro, mugira iteka. Amen.